Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira ku FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze makuru yacu yo kuri no saha mugiye gushikirizwa na Jewe Frederic Nkunikije. Mu Burundi uburovyi bukorerwa mu kiyaga Tanganyika bugiye guhagarikwa mu kiringo c'amezi 3. Ubuzima bwacu bwetwe busha bushobora guhagarara nta kandi kazi dufise dukora atari muri iki kiyaga Tanganyika. Niho turondera ikayi y'abana, niho dukora raso yo kugira ngo umuryango ubeho. Abo ni bamwe mu bakora urovyi mu kiyaga Tanganyika. Umwaka urarangiye umunsi ku wundi Uburusiya butanguye ibitero muri Ukraine. Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko yagenye umushikirantahe yitwa Ajay Banga mu kibanza cyo kurongora ibanki y'isi yose. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ntagira muja ni mukanya. Umwaka urarangiye umunsi ku wundi Uburusiya butanguye ibitero muri Ukraine. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Diane Ninazo. Mwitangazo yacishije ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe, President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko igihugu ciwe vyanke bikunde kizotahukana intsinzi mu ntambara kirimo n'Uburusiya. Yagize ati twaracumukuye ariko ntitwateshwa ngo dute. Uno mwaka tuzokora ibishoboka vyose kugira ngo dutahukane intsinzi. Ukraine yarabaye intangarugero kw'isi. Ukraine yatumye isi ifatana mu nda. Abategetsi b'umurwi G7 uhurikiyemwo ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi kw'isi barahava bahura no musi bifashishije ubuhinga bwa none kugira ngo batangaze ibihano bishasha bafatiye Uburusiya n'abashigikiye ico gihugu. Ibiro vya President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House vyatangaje ko mu bihano Amerika itegekanya gufata ku giti cayo birimwo ibiza kuba vyega abantu 200. Abo bakaba barimwo abantu ku gatwe kabo n'amashirahamwe yo mu Burusiya no mu bindi bihugu vyo ku mugabane wa Buraya na Aziya. Hambavu y'ivyo bihano, Presidensi ya Amerika yatangaje kandi ko igiye gufashisha Ukraine izindi miliyaridi 2 z'amadolari ya Amerika. Hagati aho Ubushinwa uno musi bwasavye ko haba ibiganiro vy'amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine bwumvikanisha ko intambara ibwirizwa guhagarara bidatevye. Mu ngingo 12 Ubushinwa bwasohoye kuri no sabukuru y'umwaka umwe w'intambara y'Uburusiya na Ukraine, ico gihugu casavye kandi amakungu ko yohagarika bidatevye ibihano yafatiye Uburusiya. Aha mukamenya ko kuva Uburusiya butangura kugaba ibitero muri Ukraine, Ubushinwa butigeze bududurira Kongo bwerekane aho buhagaze. Ntibwigeze kandi bunebagura na gato ingendo y'Uburusiya yo gutera Ukraine. Intambara y'Uburusiya na Ukraine kwije umwaka uno musi mu gihe Uburusiya bumaze kwigarurira hafi igice ca 5 ca Ukraine. Urakoze Diane. Inama nshingamateka ya Ukraine yashizeho ibihano ku mashirahamwe y'ubutunzi Urusiya. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirinde. Ku badepite 450 325 batoye bemeza ibihano bishya bizamara imyaka 50. Mbere y'itora, Minisitiri w'Ubukungu umutegarugori Yulia Sviridenko yababwiye ko bizashegesha banki amagana n'ibigo by'imari ibihumbi n'ibihumbi mu Burusiya, birimo banki nkuru, banki z'ubucuruzi zose, ibigega by'ishoramari n'ibigo by'ubwishingizi. Muri make, ibigo by'imari byo mu Burusiya byose ntibishobora guhanahana umutungo n'ibyo muri Ukraine. Bibujijwe gushorayo imari no kuhagira icyicaro. N'ibyo muri Ukraine nabyo ntibyemerewe gukorana n'ibyo mu Burusiya no gushorayo imari. Si ubwa mbere Ukraine ifatiye ibihano Uburusiya kuva buyiteye. Yigeze kubishyira ku bategetsi n'abanyemari bo mu Burusiya. Yashinze kandi itegeko ribuza Abarusiya n'abantu bose bafitanye isano n'Uburusiya gutunga ubutaka muri Ukraine. Turabashimiye bagenzi bacu badushikirije aya makuru. Aya makuru kandi mushobora kuyasanga ku mbuga zacu kuri radio yacu @radio.com, adresse za YouTube yacu na Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turaja ku makuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini.
sentare muri komine Kibondo mu ntara ya Kigoma aho ni muri Tanzania yakiriye urubanza abatanzania batandatu rwo gufungwa imyaka 15 bagiriwe n'icaha cyo kwica abarundi babiri bo mu ikampi ya Nduta mu ndwi iheze. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu James Joven. Ku itariki 15 zo muri uku kwezi kwa kabiri turimwo, abantu babiri bo mu nkambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania bariciwe inyuma y'inkambi bagirizwe gukubagura no gufata ku nguvu abakenyezi b'Abatanzania aribo baturanyi babo aho barimira nyuma gato y'inkambi ya Nduta. Muri ico cyumweru umuyobozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma ACP James Manyama yari yabwiye abanyamakuru ko Abatanzania bashika 15 bishe bihoreye abo Barundi babagiriza gukubagura abakenyezi babo iyo bagiye kurima no gusenya mwisakwa ryakozwe n'igipolisi. Nyuma y'iryo sanganya Abatanzania 10 muri aba 15 bagirizwa gukora iyo mabi barafashwe hama bajanwa kuri sentare ya komine Kibondo kwishura amakosa bagirizwa harimo kuvyura imvururu no guhungabanya umutekano batumye abantu babiri bo mu nkambi ya Nduta bapfa. Kuri uyu wa gatanu urukiko muri komine Kibondo rwakatiye igifungo c'imyaka 15 mu gasho Abatanzania batandatu basanganywe amakosa muri ico gitero. Abandi bane muri abo bari bafashwe barekuwe nyuma yo kwiregura. Polisi muri komine Kibondo ikomeje gukora isakwa ry'abandi bantu batanu bagirizwa ko bari kumwe nabo bamaze gukatirwa igifungo c'imyaka 15 mu gasho. Ni mu ntumbero yo gushakisha umuti urama mu bibazo by'ubusuma, ubwicanyi, gufata ku nguvu abakenyezi no guhungabanya umutekano vyama vyabaye hafi buri mwaka hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo. Mu bitigiri dukura kuri sentare nkuru muri komine Kibondo, impunzi z'abarundi hafi 83 zifungiwe muri gereza ahitwa Nyamisibye. Abandi bagiye gufungwa bakanyuruzwa, ni benshi bagenda gufungwa kuba ngo umuntu wawe ari mu gasho mugabo wagenda kumuraba ukaza wumva ngo wawe ntawe tuzi iyo yaroye, ukazohembera yuko azotaha ukazobura. Bamwe twumva ngo bakorerwa muri ntuzeye mu ruzi rwitwa Muragarazi ngo bagaburirwa ingona. Sinzi rero yuko ivyo bintu mwe muba mubizi. Ntaho twahungiye, ntaho twavuye, ntaho twaroye. Abantu turibwa, abantu turicwa, tugiye inyuma y'inkambi nka twebwe usanga dusohoka kuza kurima ngo twebwe dutegenda duteka ibigwanisho, ugasanga tuciye dufatwa n'abajeje umutekano wa Tanzania ngo twebwe twarabajambazi, ugasanga abajambazi bo nyabo si bo bafatwa, twebwe impunzi nitwe turiko turahohoterwa. Mudufashije ivyo bintu muba mukoze cane gose. Benshi mu bafunzwe bazira gusohoka inkambi badakurikije amategeko, ubusuma, guhungabanya umutekano, ubwicanyi n'imvururu hagati yabo n'abaturanyi zama zabaye hafi minsi yose. Kuva muri komine Kibondo iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ko bwijwi rya Amerika. Mu Burundi uburovyi bukorerwa mu kiyaga Tanganyika bugiye guhagarikwa mu kiringo c'amezi 3 mu ntumbero yo kuraba uko amafi n'indagara vyosubira kugwira muri ico kiyaga nk'uko bitangazwa n'umuyobozi w'ubworozi. Iyo ngingo yo guhagarika uburovyi ihuriyeko n'ibihugu 4 bikorera ku kiyaga Tanganyika. Abari batunzwe n'ico kiyaga ntibabona uko bazobaho muri ico kiringo. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'ijwi ry'Amerika Thierry Ndayishimiye. Iyo ngingo yo guhagarika uburovyi ihuriweko n'ibihugu 4: Uburundi, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Umuyobozi mukuru ajejwe ibikorwa by'uburovyi mu kiyaga Tanganyika mu Burundi, Sylvain Tusanga, yatangaje ko guhagarika kuroba bizotangura ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu gushika ku ya 15 ukwezi k'umunani uyu mwaka wa 2023. Tout ce qu'on veut, c'est soutenir la pêche. Donc ces mesures sont là pour valoriser le métier de la pêche. Ati ibi bikozwe mu mugambi wo kongera no kugwiza ubwinshi bw'amafi muri iki kiyaga c'amazi meza ku isi no mu kugenzura neza umwimbu w'uburovyi. Yamara abarovyi, abagurisha amafi n'abagura amafi n'indagara ntibumva akamaro kabyo. Iyi ngingo ntizogirira akamaro abarovyi gusa, ahubwo izogirira akamaro n'abaguzi. C'est ça mon appel vibrant tous les acteurs de la filière pêche au lac Tanganyika.
Sylvain Tusanga anavuga ko badashobora kubandanya kuroba kandi biboneka ko hari n'igihe abarobyi birirwa mu kazi bagataha nta mafi n'indagara batahukanye. Abakora akazi ko kuroba bo ntibakira neza iyo ngingo. Abavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bakorera ku myeha itandukanye y'ikiyaga ca Tanganyika basigura ko ubuzima bwabo buzoca buhagarara kuko bari batunzwe no kuroba. Ubuzima bwacu bwetwe bushobora guhagarara nta kandi kazi dufise dukora atari muri iki kiyaga Tanganyika. Niho turondera ikayi y'abana, niho dukora raso yo kugira ngo umuryango ubeho. Nakura kugera ubu nakuze mbona ataruzi gugagwa kuko ibiremwa biri mu mazi byaremwe n'Imana nk'uko Imana yaremye abantu bahagaze kuri iyi si. Ubwo ruzi Tanganyika nibwo rudutunze twebwe uko tubona hamwe bugaye amezi 3 baza baducaye umukanda mu nda abana no guhera n'inzara ni duha kazi dukore hanyuma Tanganyika bagugare. Ku bijanye no kuba abarobyi barabanje guteguzwa kuri iyo ngingo basigura ko bitigeze bibaho. Basaba ko bobanza kuganirizwa n'abajejwe igisata c'uburobyi bagashikiriza ibibazo byabo. Icyumviro tubona nuko iyo ngingo kuva kugura mu kwezi kwa gatanu nuko babana kudukoresha inama bakumva natwe ikintu tubisura bakadukoresha inama natwe tukabisura igabanya gihugu nitwe tugize leta. Ayo mato niyo yameneka ro bari ku musozi mwarateguye ko murubaha yandi mato igihe basubiye mu mazi murarabe neza ntihave inzara mu gihugu iriyo neza. Barovye barazi imisi y'imboga zivukirako zivuka mu kwa gatandatu zigapfa mu kwindwi mu kumunani none wabona bugaye imisi y'intuze y'imboga. Ese none ko dukoresha amato y'ibiti bakavuga ko tutazoyashira iruhande ya Tanganyika tuzoyashira hehe? Ikindi basaba nuko iyo ngingo iramutse itanguye gushigwa mu ngiro leta ifatanije n'ubuyobozi bw'uburobyi yo bategekaniriza ikizobabeshaho muri ico kiringo c'amezi 3 bataroba nabo babashe kubaho. Rero ko barovyi bangana n'ibihumbi 25 30. None abarovyi ko twumva ibindi bihugu bazobiha agafashanyo none twege natwe tuzotahirahe muri ayo mezi 3 kariho hantu twari dusoroma muri uruzi. Yego nta mwimburiho rero hari hakwiye yuko leta ifata mu nda abarovyi ahubwo bodoha amafaranga bagafasha. Urabona izindi fasanyo Tanzania na ntuzeye baremeye yuko na Zambia bo mu gihe cyo kugara bafise ikintu cy'ifasanyo bazobafasha ikizobafasha mu ayo mezi 3. Nawe kwasaba yuko mu gihe bagwe ngiro batwugarire nariko nibaraba ikintu so tubesaho n'umuryango isi yiwe tugasokorwa nuko twogera kugara ibimfasanyo yacu yayiduhaye kugira ngo nako tubone ico tuzofasha dutungisha wa muryango. Sylvain Tusanga ni umuyobozi mukuru w'ubuyobozi bw'ikiyaga ca Tanganyika. Mu rwego rwo kwitegura aratera kamo abatuye ibihugu bihana imbibe muri ako karere akabasaba kubika amafi n'indagara mu ngo zabo no guteza imbere ubworozi bw'amafi. Uyo muyobozi yamenyesheje kandi ko mu ntango z'ukwezi kuza kwa gatatu hazotangura ibiganiro hagati y'abafise aho bahurira n'ibikomoka ku burobyi kugira ngo ibibazo bihari bitorerwe umuti. Gufunga ikiyaga ca Tanganyika byari bisanzwe ari ndwimwe gusa nk'uko abakora uburobyi muri ico kiyaga babivuga. Akaba ari ubwa mbere ikiyaga kizoba gifunze mu kiringo c'amezi 3. Amasezerano y'akarere k'ibihugu bigize ubuyobozi bw'ikiyaga ca Tanganyika ashiraho ingamba z'imicungire irambye y'uburobyi bukorerwamwo yatanguye gukurikizwa kuva ku ya mbere ukwezi kwa 4 umwaka wa 2022 yemejwe mu nama ya 9 y'abashikiranganje b'ubuyobozi bw'ico kiyaga yabaye ku ya 16 ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2021 ikigoma muri Tanzania. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afrika kuri radiyo Ijwi ry'Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi ry'Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi ry'Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu. Mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda hamaze iminsi humvikana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi burimwo ubusuma, ubwicanyi n'ayandi mabi.
inshuro zirenga imwe inzego z'umutekano zarashe bamwe mu banyagihugu bakekwa ko ubwo bugizi bwa nabi zivuga ko bazirwanije. Ni mu kiganiro mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yagiranye n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Ildefonse Kambogo. Akarere ka Rubavu kimwe n'ahandi ni akarere gatera imbere, haba hari ibikorwa remezo byinshi, ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, urujya n'uruza rw'abaturage byinshi cyane, binakurura n'abantu benshi baturutse mu turere dutandukanye. Ibikorwa rero by'ubugizi bwa nabi, ubujura, mbona ko atari umwihariko w'akarere ka Rubavu, kubera ko n'ahandi ejo nasomaga inkuru mu Bwongereza bavuga ko amagare 10 rimwe baryiba, ku buryo ku mwaka hibwa amagare 74,000. Aha ngaha rero ntabwo twabifashe nk'ahari umwihariko, birumvikana hari ibikorwa biba birimo bigaragara by'ubujura n'ahandi hose, ariko icyiza ni uburyo bikemuka kandi bigahabwa umurongo. Ntabwo ari ikibazo rero kiba kimaze igihe cyangwa se kiba gihari kikamara iminsi myinshi, ahubwo ni ibibazo bitandukanye nk'uko nabivuze nk'ahandi bijya biba. Uragira uti ntabwo ari umwihariko wa Rubavu, ariko genda bivuga ngereranije n'ahandi hirya no hino mu Rwanda. Iyo twumva yuko muri Rubavu munsi inzego z'umutekano zarashe abantu bari bateye icyuma umuntu, urwo ni urugero rw'ibyabaye mu cyumweru kibanziriza igishize, ariko kumva wenda nko mu tundi turere two mu Rwanda nta nkuru nk'iyo yabayeyo. Sinzi byaba biterwa n'uko Rubavu ivugwa cyane, cyangwa kuki bivugwa cyane muri Rubavu ntibivugwa ahandi? Ntimubona ko muri Rubavu hari ikibazo? Urakoze. Gusa ikindi namenyesha abatwumva ni uko Rubavu tugira abantu baba kuri social media n'ibyo, kandi batangaza amakuru. niba ubibona amakuru menshi cyane mu Rwanda, aya Rubavu rwose aza ari menshi. Gusa nanone ubujura birumvikana nk'ahandi hose, umuntu wibye wagize icyo akora arafatwa kandi hagakurikizwa amategeko, yaba kugororwa cyangwa se gukurikirana, ugasanga rimwe na rimwe nta n'uruhare yabigizemo bitewe n'amakuru aba yatanze. Ariko ntabwo tubihakana ko ibyo bibazo bidahari nk'ahandi hose, ariko mu by'ukuri nko mu minsi ishize cyangwa se kino cyumweru nyuma ko nta yandi makuru wongeye kumva. Icyangombwa ni uko abantu bicara, abaturage bakicara mu nteko z'abaturage, mu muganda, inzego z'umutekano, tukicara tukareba uko ikibazo kimeze, kuko icyo tuba dushinzwe ni ukureba uko umutekano w'abaturage n'ibintu byabo ugomba kubahirizwa. Ubwo rero ntabwo twabihakana mu by'ukuri, ariko ni ikibazo kiba cyabaye ariko kigahabwa umurongo, kandi nkeka ko atari umwihariko wa Rubavu nk'uko nahoze mbivuga. Uwo murongo turaza kuwugarukaho mu kanya, turebe ibikorwa murimo mukora n'icyo birimo bitanga. Ariko nk'uko iki kiganiro ari icy'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika, unyemerere tunyaruke tujye ku murongo wa telefoni twakire Bikorimana Jean Damascene. Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane, kandi asuhuza n'umutumirwa wacu meya w'akarere ka Rubavu. Nitwa Bikorimana Jean Damascene, ndi Kigali mu Rwanda. Igitekerezo cyanjye kuri icyo kibazo nabonye mwashyize kuri posite yanyu, murabona akarere ka Rubavu ni akarere kari ku ruhande gahana imbibi wenda n'igihugu cya Kongo, kandi ntekereza ko nk'uko mwabipostinze kuri peje yanyu, ni ikibazo cyaje natwe turakibona ku mbuga nkoranyambaga, ku itangazamakuru, kivugwa yuko ariyo ubujura bukabije n'ubwo bugizi bwa nabundi mwavuze. Icyo mbona rero gishobora kuba kibitera, tubona wenda nk'igihugu gituranyi, abaturage baho benshi ni abanyarugomo, ariko bishingiye nanone ku mubano w'ibihugu byombi, niko wenda niba ariko nabivuga. Ngiye nkambona ko wenda hari nk'abaturage bashobora kuba bava hakurya bakaba baca inzego z'umutekano zacu bakazica muri bumwe, bakaba baza bahagera wenda bakaba bari mu two dutsiko two kuba bakora ibyo bintu mu rwego kugira ngo bahungabanye abaturage wenda b'akarere ka Rubavu, bibe cyangwa se nayo bakora n'ibyo bikorwa bindi. Uko mbibona, nkaba nibaza nti rero ese akarere wenda nta kuntu kajya kakongera imbaraga mu mutekano, bakaba bari uburyo bahashya abo bantu, utwo dutsiko, bongera wenda nk'icyitwa imikwabu ku bantu wenda badafite ibyangombwa, aho bafashe wenda bakaba babiryozwa cyangwa se bakabana mu bundi buryo. Bikorimana Jean Damascene, reka tugushimire, tunyaruke twihuta kuko
dufite n'abandi bategereje. Mbere y'uko tujya kwa Manirakiza, reka dusubire kwa Bwana Kambogo atubwire uko yumva icyo gitekerezo cyawe. Uragira uti bishobora guturuka mu baturanyi, ese nta kuntu mwakaza amarondo? Bwana Kambogo. ibyo avuze nibyo, wagira ngo rwose bikora Imana yari yanyuze umutekano w'abaturage n'ibintu byabo. Hari amarondo y'umwuga yashyizwemo n'imbaraga, nshimira n'abaturage cyane rwose, kubera ko aho bimaze gushyirwamo imbaraga ntabwo ibibazo byongeye kumvikana. Si n'ibyo gusa, mu nama, mu nteko z'abaturage duhuriramo, ariko noneho n'amatara y'umutekano nayo yongerera imbaraga. Si n'ibyo gusa kandi hari n'abagiye bashyiramo kamera z'umutekano. Ibi byose rero no gutanga amakuru ku gihe byagiye bidufasha ku buryo ibibazo rwose byongera kumvikana, kandi ishimira na Hakorimana mu by'ukuri ibyo bitekerezo aba ari gutanga, mu by'ukuri ndamushimira. Tujye kwa Manirakiza Jairus, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yewe sanzwe mperereye mu kambi ya Nyarugusu. Aho ni muri Tanzania? Tanzania. Yego, igitekerezo cyangwa ikibazo? Igitekerezo cyanjye, ndabona yuko nkunze gukurikirana VOA ku makuru ndabonye nk'ayo ameze muri nuko serikali y'u Rwanda abajeje uwo mudugudu yuko bamanza bagaperereza kwanza igituma ubwo bwicanyi bubaho, bareke guhohotera abenegihugu. Urakoze Manirakiza Jairus aho ngaho muri Tanzania. Ugira umunsi mwiza. Ndabona murakoze, mbwira mu ibihe byiza. Bwana Kambogo, nubwo Manirakiza atarashe ku ntego cyane, ariko ngira ngo aravuga ku bintu bijyanye n'iperereza. Inzego z'iperereza hari ibyo bikora Imana, hariya Jean Damascene yaravuze ati birashoboka ko hari abaturanyi bashobora kuva hakurya bakaza guhungabanya inzego z'umutekano cyangwa se bakatera ibikorwa by'urugomo mu baturage. Hari aho mwari mwabona umuturage wavuye muri Kongo cyangwa ahandi ari muri ibyo bikorwa atari umuturage wa Rubavu? Oya, nta naho banyura kubera ko inzego z'umutekano zacu ziba zirinze umutekano ku mupaka. nta hantu banyura, nta icyo cyo rwose ntabwo ari cyo, kubera ko umutekano uba uhari usesuye, kandi unabibonera no mu baturage barakubwira ati mu by'ukuri ahangaha imirimo yacu dukora twirwa inzego z'umutekano zacu ijana ku ijana. Hanyuma icyo navuga ahubwo ni ibyo bibazo bimwe na bimwe bikunda kuboneka nk'ahandi hose. Nkeka ko nubwo duhaye igitekerezo n'aho ngaho hari nawe ntabwo habura ikibazo cy'ubujura kimwe bibiri, ariko nanone inzego z'umutekano tukaba tunazishimira kuko nk'uko yabivuze barashishoza, birumvikana, kandi bafite n'uburyo bakemura ikibazo, yaba ari umujura yaba ari undi wese w'umugiranabi, bafite uburyo babikemura. Mu gukurikirana amakuru basanga yenda atari nawe bakamurekuza, basanga yenda yarabigizemo uruhare bakamugorora. Hari abo tuba tunafite bagororwa bakigishwa imirimo y'ubukorikori, imirimo itandukanye, bakagaruka, kandi turabafite benshi cyane nko mu babaza, basudira, badoda, bagira gute. Abo bose rero ni izo nzira baba baranyuzemo tugenda dufasha. Nkeka ko ari n'umwihariko wo mu Rwanda, nagira ngo mbibabwire, ni umwihariko wo mu Rwanda nk'umuntu bafashe yenda yagize urugomo ahantu runaka bakamugora akagaruka muri sosiyete, ni ikintu kiba gikomeye cyane. Ariko birumvikana bafite n'uburyo bakemura ibibazo. Niba yenda hari umuntu ufite urwanyije inzego z'umutekano, bafite uburyo babyitwaramo, birumvikana, ariko ibyo bireba ababishinzwe. Ibyo wenda by'abashaka kurwanya inzego z'umutekano turaza kubigarukaho nyuma, ariko reka tubanze tujye kwa Irambona JP, ikaza mu kiganiro muri Sanga. Gikondo mu mujyi wa Kigali. Icyo mbaga nshaka kubaza meya, komeza. hari ukuntu yenda bafata nk'umuntu hano bakamujyana transit center, yenda yibye bamufashe muri quartier, baramujyanye bamugeza transit center, ugasanga nka nyuma y'icyumweru baramugaruye baca bamujyanye nyine ngo bagire ese ibyo bintu biterwa n'ikiba bagezeho bagahita babagarura. Ugasanga nimba ari nkayo wamutanze, ugasanga nimba bamugaruye muri quartier, ugasanga wowe ufite ubwoba ngo azakugirira nabi. Ibyo byabaye hehe Irambona we? Byabaye i Rubavu cyangwa uravuga ibyabayeho ngaho i Kigali? Nkunda hano i Kigali naho nkunda kubibona cyane. Nanone ikindi kibazo, hari ibintu maze kubona kuri social media, i Rubavu ngo ubujura bwariyongereye. Ese inzego z'umutekano ziri kubikora biki? Kuba bwari ibyo kuvuga ngo barashe abajura, kumva ni abajura biyongereye, byagenze gute? Yari amaze kubivugaho, ariko uretse yuko n'ubundi aracyafite ijambo mu kanya,
reka tumureke agusubize, cyane cyane duhere kuri icyo ngicyo cyo gutwara abantu muri transit center bagerayo bakabarekura. Uvuze ko wabibonye i Kigali, ariko reka tumubaze niba hariya Rubavu naho byarahabaye. Yego arakumva. Bwana Kambogo. Murakoze cyane. Arakoze Irambona Jean Pierre. Ahangaha transit center niba amakuru aba yatanzwe, inzego z'umutekano zifite ubushobozi, ntabwo zipfa gufata umuntu ngo zimurenganye zimukurikirane kandi arengana. Ni amakuru aba yatanzwe. Iyo babonye rero nta kimuhama baramurekura, ariko birumvikana n'izo nama barazimugira ko agomba kwitwara neza, ko ayo makuru bukanamusobanurira agasubira mu buzima busanzwe. Nk'ahantu rero twari twabona abo bagarutse bagiriye abantu nabi ntabwo turabyumva, ariko baramutse banabikoze n'ubundi bakurikiranwa n'amategeko nk'ahandi hose. Ku bijyanye na social media imaze iminsi ibyandika, social media ni kimwe n'ahandi nk'uko nabisobanuye, ariko niba yareba yabona ko nta bibazo bihari muri iyi minsi nk'uko nabivuze, ndetse n'ingamba ziba zafashwe muri ubwo bujura bwagaragaye, cyangwa se nk'uko n'ahandi byaba byaragaragaye ko ntabwo byongeye. Ndumva icyo nagisobanuye nk'uko wabivuze, ariko transit center ahangaha umuntu wagarutse nuko nta yandi makuru, nta makuru afatika yatuma umuntu amukurikirana cyangwa se ahamwa n'icyaha. Iri maso Samuel, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo. Igitekerezo gihe rero numva natanga nk'urubyiruko, abantu barwanya rwose ibyo bintu, kandi ibyo biti ni ibintu biranga abanyarwanda, kuko abanyarwanda twizwe kuba duca bugufi tugakora duteza imbere kandi tugayishyura. Umwanzuro numva bagafashe wasanga umuntu ariba akajya muri kaso ndetse mumuvanayo, abanyerondo bamujyanayo, bamara kuvayo bagira muri karitsiye nabo babagezeho babaretse. Icyo numva bakaza ingamba bagashyiraho ibihano bikarishye kurusha ibyari biriho, icyo numva cyaca ubwo bugizi bwa nabi n'ubuzizira n'ubusambo. Arakoze Irimaso Samuel, Nyagatovu, Kayonza. Ntabwo turi gufata ikibazo cya Rubavu nk'ari ikibazo cyihariye, ari nayo mpamvu icya mbere cyo dushimira n'urubyiruko rwa Rubavu. Niba munabibona iyo mugiye kuri social media mubona ibikorwa birirwamo bakora biteza imbere, cyangwa se bakora n'ubwitange mu bikorwa bitandukanye bijyanye no gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Murabona ko bari kuri social media, nkeka ko ari benshi cyane ugereranyije n'ahandi. Rubavu ni abaturage bakunda gukora cyane, ariko nituvuga ubushomeri n'ahandi hari ubushomeri, ariko ku byiciro bitandukanye. Gusa nanone ntabwo mbona kuvuga ngo ibihano bikarishye, ntabyo. Niba habaye ikibazo cy'ubujura cyangwa ubugizi bwa nabi uyu munsi, ejo kikaba bikarangira nk'uko nabivuze ko nta gihari, ariko ntabwo bigeze kuri uru rwego kuvuga ngo abantu bashyire n'izo mbaraga n'iki byose. Izo gahunda zashyizwe mu bikorwa bijyanye no kuraganira n'abaturage, kurinda umutekano muri rusange mu irondo nk'uko n'ahandi bikorwa, ibyo biba bihagije kugira ngo ibyo bibazo bikemuke nk'uko ahandi bikorwa. Nkeka ko tutagera kuri urwo rwego rero, ariko ndamushimiye Irimaso Samuel. Igira hirya ariko mata winyegera, ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera, muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata, uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mani. Shofe, wenda unashaka uri iwacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapapapapapa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Mu kanya turasozera ibiganiro vyo kuri isaha, ariko imbere yaho reka twibutse amwe mu makuru twashikirije. Twabwiye ko perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko yagenye umushiyantahe yitwa Ajay Banga mu kibanza cyo kuyobora ibanki y'isi yose. Twabwiye kandi ko umwaka urangiye umunsi ku wundi Uburusiya butanguye ibitero muri Ukraine. Twongeye kandi turababwira ko sentare muri komine Kibondo mu ntara ya Kigoma, aho ni muri Tanzania, yaciye urubanza abatanzania 6 rwo gufungwa imyaka 15.
inshuti mwese rero mwaduteze amatwi aha niho turangirije ibiganiro byacu byo kuri iyi saha. turashimiye abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkunikije. ibiganiro n'amakuru biba bihagarikiwe na Edi Rwema. turabashimiye rero mwese kandi tubifuriza umugoroba mwiza, mugire amahoro n'umutekano mu banyu mu byanyu.